Imana ishimwe. Amen. Je mpagaze nkanshima Imana. Naje gusenga ngaha ku 9 itariki 16. Cyambatizwa itariki 15 z'ukw'icyenda. Ndashima Imana, nabonye Imana ikora, nabonye Imana itangaje. Je narifise igikomere ku mutima cyari kinduhije cyane. Nari namanutse mu kwezi kwa gatatu mu 2023. Maze gushikino ndahura n'ibigeragezo bitandukanye. Ndabura iyo naje niyo napfuye. Ndabura mama na papa. Ndabura icepfo na ruguru kandi nabashize ruguru ntari nasezeye. Narabonye Imana, niho tubona na pasiteri Aransengera. Umumama natanguye gukorako yarankubita akangira iki, yahamaze amezi ukwezi kumwe, ntanguye ukwa kabiri cyambwira ati itike nagiye ko nzoyikorera amezi 3. Ndavuga ati Mana, wewe wamanukanye nukanshikana ino, uzi ndabiri bigeragezo byanje namuganya yanje. Cyandahava ndahavuye cyangenda gukora aho hepfo nyene. Gusa maze kuhava jewe maze kuhava jewe naragenda kudandaza ivyema tahonzi nkagira iki, nkarara ubusa nkiriga ubusa. Akambwira amahera dandaje sinzi kuvuga karibu oya. Gusa Imana yarambereye gitangaza, iranshikana aho ntarinzi kugera. Narinzi ko nzogera ino sahano y'umunota narapfuye ntagihari. Gusa Imana yo mwijuru yonyene muze muyizere. Ndashimira pastori, Imana imuhezagire, imwongere umugisha n'amavuta.